ikintu ukwiye kumenya nta kintu na kimwe kidashoboka byose bipfira mu mutwe kandi Imana iguhezagira amarira yawe ngomba kuyakamya ko mfise akazi katoroshe ariko uri umugenzi wanje nzopfa ntibagiye urandemesha muri cya gihe mba naremerewe anje umba hafi mu bihe bitoroshe umba hafi mu bihe bigoye nzokuma icyo ntafise eba ubukwe buragetse Santia wiyumva gute nukuri je niyumva neza cyane sinumva hanohera kugira ngaragaze umunezero mfise ariko icambere nishimiye nuko ngiye kubakana n'umuhungu niyumvamo très bien arankunda nanje ndamukunda sheri murusha mvuge don't worry ne t'en fais pas urashobora kuvuga gukunda biva mu mutima ariko urukundo ntabwo niko rutegura fiyansaye fiyansaye nayo agategura urwo rwiza yes numva se ubwoba bw'abana bagiye kubakana batigeze bakundana ndibaza uru rugo rw'abana ruzoba rumeze gute ruzoba ruryoshye cyangwa ruzoba ruhishe Santina n'umukobwa mwiza kandi cyane ashobora kuba yaranafise n'umuhungu bakundana umuhungu akaba ahemukiwe ataco yazira ni nka kandi nawe umuhungu mwiza ashobora kuba yarafise umukobwa bakundana nawe muri uno mwanya akaba ahemukiwe ataco azira ayo marira y'abo bantu bahemukiwe ataco bazira niyo azokora ku rugo rw'abana none kuri ibyo byose uvuze wifuza ko hakorwa iki wifuza iki muri ibyo byose ndifuza ko abana twubaha umwanya bakamanza bagakundana bakazoja kubakana bazinanye je ku ruhande rwanje kandi ndamuyumvamo ahubwo ntewe iteka nuko mba ngiye kubana nawe ivyo turavyumva ni ku ruhande rwawe ku ruhande rwa kane naho dufate ko bivuga gute byanka bikunda kandi arabizi neza ko ategeza kubana na Santia ibyo rero ni nk'itegeko kandi kubana na Santiana ni vyiza kuko n'amateka ageretse ku yandi ariko urabe neza ayo mateka yawe nahinduka amategeko aremereye amateka nitwe tuyubaka n'amategeko nitwe tuyashiraho jewe natanze itegeko yuko aba bana babiri bategeza kubakana bakubakana amateka yabo Santiago guhera ubu utangure umenyere kugiye kwitwa umugore wa kane uhindura icivugo cy'ubukumi bwawe compris uko bimeze
papa wanje ndakwinginze umbabarire sinzongera kugutesha umutwe kugeza ubukwe bwawe buba sije bebe sije ntukasabe imbabazi sheri kuko ibyo wigira byose ndabikunda rega nanjye hari igihe binsaba ko nigumura kugira ngo nanjye ndagutesha umutwe mana ubukwe burasigaje iminsi 3 gusa kugira ngo bu ndakwinginze ukontorora umujinya wanje ikindi naco ndashaka undeme mu mutima mushaje kugira ngo ndabe ko ugiye kubakana nawe basi nubwira umutima na mutoya wo kumukunda waravuze ngo n'inyuma ya zeri irakora mana akora ndashaka kongera kubona igitangaza cyawe
ngira icyo ndakwibariza ubu buzi amakuru ya Angel na Kevin ni ukuri nkoresha kiva amaze igihe kirekire atari muhira sinzi niba yagiye atarasezeye sinzi ko akiri muzima nuko yaba yarapfuye ariko icyo ni coco nuko yagiye akurikiye Angel igihe Angel agenda yabagiye asezeye Kevin sinibaze ko yamubwiye yagiye kuko iyo aza kuhamubwira Kevin ntiyari kwemera ko Angel agenda wenyine yari kumuherekeza bakajana wowe ukarabyiyumvira neza ukanabiraba neza Angel yaburiye irengero nyuma yaho gatonya Kevin aburiye irengero we nta kintu wumvamo hagati y'abana babiri bose nibaza ariko vyoshika hama ngize amahirwe yo kuvugana nawe shaka ndabibariza mbega kandi na Jenita bimeze gute ko Jenita yagiye muko mutuga gukora iki ibya kandi na Jenita nanje ndabizi ko neza gusa igikuru tuma tubisengera kandi twizeye ko Jenita ashobora kuzosubira kuboneka umwanya n'umwanya gusa icyo nakwisabira ukumva amakuru ya Kevin uzoza umenyesha itabico nakora okay nta kibazo ningira ico menzo babwira sawa Angel ndakumva Kevin naguhamagaye ngaha hari ikintu nahisemo yuko nubwira Naomi buri kimwe cyose kiri hagati ya jewe nawe Kevin vuze ngo iki Kevin ukamubwiza ukuri kuko ndajewe si jewe si Naomi kwisura tubura hama bice bigenda gute Angeli reka ukuri kuja hagaragara ndarambiwe kwama mbamo mu buzima bw'ikinyoma Angeli nuri imisozi imanuka iyindi amajoro menshi izuba rirandasirako imvura irangwako buri gihe amashamba agiye atandukanye ndondera wewe Angeli hama ndakubonye uri kurangira ngo nkunda uwundi are you serious Angeli mburiza ikintu kibi kandi gitahure kuba nabyo ujye mukobwa ko ndamukunda nuko nari namaze guta icyizere nari namaze kuba neza ko nazo kugira sura kubona mu buzima ariko no munsi ko soye kukubona mu maso yanje ntabwo ashobora kukureka Kevin ubu ni gute wajya kubwira umuntu ngo uramukunda hanyuma ukajya kumubwira ngo ndakwanga nta mpamvu ntacu umuhoye Kevin ndagusabye nyumvire neza Kevin kugenda kubwira Naomi sindagukunda uzumutema umutima mubi kandi uzumutema gutuma tumva yizeye umuntu uwo ari we wese ibanze rero nk'ubu ugiye kumubwira Naomi ngo ukunda jewe nanje ubwanje yongera umwasi wiwe kandi icyo nzi ni uko atakibigeze nkorera icyo nzi ni ubufasha yampaye Kevin ndagusabye ndagusabye ko wamubwiye ko umukunda wandanye umukunda basi komeza urabisha inzira mu mutima we Kevin please Angeli amananje nanje mvuge gute je nta muntu mfitiye uribagiye ko wewe wanyemereye imbere ya Kai Angeli kubwiye ko umugore wanje Angel mami uribagiye ko wanyambitse impeta imbere y'Imana n'abantu bose bacanyira babibona Kevin ubuze vya kane na Jenita bitumye binyibutsa ibintu byinshi ahubwo mbwira iby'ubukwe bwawe bigeze he ibya Kai na Jenita navyo nzi mperuka bapanga gukora ubukwe bapanga kubana kuva ico gihe je naragiye ndiko ndarondera wowe ibikurikira ngaho je navyo nzi okay
ndumva ndabakumbuye cyane icuma nkababona indirimbo ndumva no kwishima cyane. Urabakumbuye? Anje ndakubaza ikibazo kimwe kandi ukinyishure neza. Hagati ya Jenita na Kane ninde ukumbuye cyane? Ndabakumbuye bose kuko mwe n'inshuti yanje undi n'umupfukanyi wanje. Ndakumbwira ngo ninde ukumbuye cyane, babiri nta mahitamo mbafise. Uvuze ubucuti? Angeli, ese ubucuti bwawe we na Kane naho bwigeze kuva mu rukundo rwa nyako? Kevin, sudi inkota yawe mugubatse kuko ivyo ntabwo bikuraho. Nizere ko ivyo mvuze bitahuritse. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru ishora nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kane. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi dumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa vyacu. Ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora, respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share, bose kandi ubashikirize ubu butumwa ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao, yari Mr. Kane.